tuvuga ati tubikore nivyo kwanga kubera nitumusumba niturenze ariko mama Salama mama Muganga mama Sandra bande ba Melise barakuze no nta numwe yarabiye ko nta nuwo yorabirako ahubwo nibo n'utazi ko inkoko ibika ngira yoyumvira ku babanyi naho byo bihuriye noneho niyo yasohotse ubwa mbere barabiganye none ni bande batangiye kwisora ubwa mbere ahubwo ni bande bayikinye ubwa mbere tubona ninde yiganye ubundi oya yase ngo kubera murambyara ubusuri yase sindamutera y'ubusuri nende mfise beshi kubera abona byaye hanze nkaho ufite umwana wawe uyu uyasa na mama ni fresh donc wewe muri guzashiza ntakikuriye urumva rero Belize iravugisha abantu benshi yumva kopi kimugabo uvuze ati ntawe bisa bisaniye kubwawe Sandi canke happy liver na Sami ndakwazi kuko avuze ngo Sami uramwemera kiniki ninde atanga ubwa mbere STV every story matters. Yes, hello les gars, bakunzi ba STV, j'espère que mumeze bon, demeze neza so. Ndi muri tournage ya Rukundo TV. Ndi kumwe na JJ, Anita, Ngwanyi Rukundo, ndi kumwe na Madame Stone Sisi. Ndi kumwe na Belize, Belize. Ndamutsa. Ça va. Kuberewe. Barikora kubomagura cyangwa kubomora? Barambomagura. Kubomagura dayo. Madame Stone. Asiaye. Ndamutsa basi. Mubomoranye. None makuru y'imisi rero. ndabomora Makuru y'imisi sisi. kuri meza None umwana avumagize umusuma nkuko. Ugomba menye nkoresha umwanya. Rabi ibintu yamugize mu mutwe vraiment fara bayisibi ndabi. Habiri. Afite dread. Oya afite dread mu mutwe. Usigura ariko ari umusuma Wasi umusuma umubebe nk'uyu. Oya ubwa watanguye ngo umwana wagize umusuma abantu bose bafite dread n'abasuma Kame misidenzi nanzi. we mureke Wewe umwana mwiza. none kandi yishire hasi Agomba uneranye n'abafana ngo ndatukana. wewe wambaye ishapo nk'ikirara Umusuma. umusuma wowe abakigende Ikirara coco. Umba sindamusubiye ko akora bomo n'undi mwana w'abandi. None mwaje muri shooting ya Kirezi canke muri muri agenda kubuzima. Mbega ijya filme Kirezi mwakinye juste bijya bintu mwambaye kujya ibi ibiki bijya yiboro ibijyanye nsara mu mwirukana n'amabuye oye ndajurahenye suko biba mtu mada gokwe none kuranyambura rumasi mu bantu jewe nawe ni kandi bitangaje kuenda bomo umwana w'abandi Ngwanyi Rukundo Anita vipi nawe uteze umutwe nateze shabambomora cyangwa nosigara umusuka isi muri Rukundo TV nawe ngana gusuka mbona umenga ufise na usa nabi mu mutwe kandi kora kandi nkora iki ndavuga cyenda moza wari ukora kwa Saminone umujournaliste kizima abo nuri mu boss kusumbya ko jenje ndakurondera wewe nizabeshe beri ntaco tubyize Seba beri imisi yose vraiment baberewe agatiro tudredi kandi amadredi ya bezi arazinze n'ukuri yarazimvye nyene usa n'ibisanzwe beri rero tugakujya filme Kirezi kujya kuntu bijya ibintu mwambara umugabo ntigeze gushwanira kwera nta na gato vraiment ko arazi niko kazi nkora niko kazi ukora ariko abonye wambaye ndamukubise ko nzi wa mwenye pole sana tora imbombo tora igana nambaye neza abasha twe tuberewe ntavyo wabonye ko twa tuberewe cyane namiri nareke kwigirisha yarabonye ko mwari muteza yajyanye ko bari batesa none igice cyako tucitege ryari vuba cyane ego vraiment canke mwavuye mushutse nakajya konyene yakuvuga ku minsi twamazeyo kandi mwarafunzwe oya twafunze gusa nyene urumva muyi twakoze iki gusa nyene twarahatswe nyene twaragize bazo nyene bisanzwe ndi umwana mubi kibazo ntibari bakibajije wa mbere no ntego zo kimubaza kubera uyu arafise umugabo nuye arafise umugabo yo Stone bebe Madrid twafunze gusa nyene kuri tele urazi ko hari gihura na challenge gahura niki bamwe bavuze ngo harimo ko numvise bavuga ngo mwarabe ku filme iri kwiraza ya Happy Liver na Sandi yitwa Umwami Nyambari Tricia naho byo bihuriye noneho niyo yasohotse ubwa mbere
barabiganye none ni bande batangiye kwisora ubwa mbere ahubwo ni bande bayikinye ubwa mbere ubona ninde yiganye uwundi ubonye ugikorwa cyasohotse nuko kitarasohotse uravye ibikorwa Sami amaze gukora igihe yatanguriye akora ubona ari umuntu kwigana abandi vraiment umwami wa filme vraiment kamema ndundi ni umwami wa filime ndundi kuri jewe vraiment kuko afise impano idasanzwe muri we ashobora kwandika filme umwanditsi akadirectinga agakina urumva akarema ibiremwa muri filme urumva ko atari umuntu yoro kubera ofite benshi bavuga ngo impamvu ngo Sami ngo akinisha juste abajene nka bamwebwe barageze no kuvuga ko Sami igeze gusohokana na Sisi yegeze taraja ku mugabo Sisi uko atwenga Sami ngo baragendana n'ubu bagapomporana byo navyo nzi Wasibiri fonde nenda kubeshe nuko nje heko ndiko ndababaza urumva bakavuga ngo Sami impamvu dakinisha abantu bakuze ngo ndiko yanga bashaka ngo abantu bagenda yanga pompora me igitangaje nka cyangwa rero kandaguha murakinisha ciza Dafroza ntakuze Mani bongere. Dafroza ciza ndamutsa Iri n'amahoro. imani kwakira Abakunzi ba STV uno mukobwa arakundira gupomporana sana. twarapomporanye Jewe ni wanyimye. naramwimye Yaranyimye. nako baramaze ngo havubura n'ukurondera gukure ntibazi ko ciza asanzwe abesha bino ku mafaranga twamatwakira buri mwanya Yaranyimye uno mukobwa pompompo ndamupompore. Oya yase ngo kubera murambyara ubusuri yase sindamuteriye ubusuri. mu bakinyi ba filime ndundi ne munombe afisana benshi Nafise. ufise abana benshi Nubu ndacyavyara. 17 mu b'imiziki nabo nindafise abana benshi Akesi dari niwe twababana. hagati yawe na Kesi ndafise abana benshi Oya je ndifise benshi. Yego. Je ndifise benshi kubera abona byaye hanze nkaho ufite umwana wawe. Mashetani kuza TV rero Kweli sha. uze mu byareko Wa, uyu ni cyamamare. Kuratano sha. uratana zo kubyara ubona gute Sisi nawe umubyaye kundi wa Madrid Ure akini. Unakosea man. kandi cyage mwakina ngo marapomporana Nandi nasi. wewe Sisi na Sami mwese ngwashi Oya siwezi mpompora kabisa. sitagifite agasusu gatoyi mwaramupompora sana cyagiye kera Uba afite gifite agasusu gatoyi ntabwo ari guya ntuze yakiza oya akunda kuvuga birabura kandi ubu ariko araza muri guza mu mwe muzidasanzwe rero umenga afite jaruzuwe kandi ukunda birabura cyane ubu nawe arirabura mugabo si cyane Oyu uyasa na mama ni fresh. ntushokora donc wewe muri guza ciza ntakikuriye nturimwe sindimwo je sindimwo kandi nuko yo beshi zamwe ya filme kirezi kuko utabonetsemo twari twiteze ko basi woba umusoda cyangwa umusirikare uzuracungera basuye Ariko matafari. ariko rapompa aho turakuza guma vyara ciza mu mwaka andikira abana babiri mba ntibitangaje Ko miri. Undi no kubyara ko bitwaye. uvyara konde genda umuvyare kwa ntuzenya kwinganya urukundo jeje Ango turanganye urukundo bebe. Sabrima ciza ngwanye iyo urukundo ntiyakubwiye ko tunganya urukundo mwinganya urukundo ariko na Ningwanye urukundo. Oya ndibaza ngira ngo yonshobora sinzi. ciza ndiko ndakubaza kubera ko utabonetse muri filme kirezi Uyu ni umugore wanje man. kubera ko utabonetse ciza Nari kandi abafana ba Steve abafana ba STV man bongera ibisusu. wari hehe Jewe. Bongera ibindi. Wamubonye icyamamare. wari hehe no Siyo narindi nari nafatiriwe nari ku kazi narasabye uruhusha bararumpa cyane navuga ati ntako nari kurondera ubuzima kandi mu bindi nari nagiye gukurikirana abakozi kubera iki nawe udakunda kuboneka mu bandi mafilme y'abandi bantu andi amafilime y'abandi abantu kubera arabivuze rero nico gituma cyayirinda kuja mu yandi mafilme ntashobora gukorera ubusa kandi uwo nta n'uwo mukonya arakaze afite abana benshi deje urumva umuhembye bisa nk'ibintu naco mu marira n'abagore benshi atwenze nk'uwari primus runini Belize ijya filme rero kirezi ni filme iriko iravugisha abantu benshi iki uravuze ko neza atari genda imana ikwakire ugiye kuresha ubyara undi mwana kandi umwaka ntihari bwavyara genda muvugane Anita kandi vaga hansuswe
umviriza umusheri we namubona umusheri we nakubona banza ureke yavuze ibishego nasubire nk'ako kantu wumviriza Bangasutswe. umviriza kitiki Sikia wowe yumviriza. Kiza wowe urisutwa mvuze banga. abazi kirundi subiramo ku kantu bace bandika ko Ngaha nsutswe. sawa wakumvise Twimani kwakire genda. Genda ubyara undi mwana. Urumva rero Belize reka mbaze wowe kubera umenga ubwenge bwiwe muri iyi minsi asiga avuga ibintu bitari kuri line kuko apostinga ibintu n'umugabo wiwe bameze uku bafise nyambari sex igipupe numva. ahubwo bavumbwira ko ari sex ya vrai twafashe turakata Aba gusa nyimba aba sex y'umugabo ingana kujya bakabaye woca bahukana. Jeje kutavuga. Mvugiye kino. Kandi ngusubira musheri wasaba mwimi. Yesu wa Kandi usigaye ukunda nani? andi. Kandi umudemu kera aramukunda bosi wacu. si umugabo wawe si umusheri wawe Musheri wanje. Wowe ko kizavuga n'umugabo wawe. Urumva rero Belize iravugisha abantu benshi yumva kopi kimugabo uvuze ati ntawe bisa bisaniye. Kubwawe Sandi canke happy liver na Sami. Ndakwazi kuko avuze ngo Sami uramwemera iki ninde atanga ubwa mbere? vya vrai Ninde atanga ubwa mbere? bataranavyiyumvira bataranarota batanayidemfise kuzokina filme nukuvuga nukuri Mwe atanguye ryari gukina. jana natanguye ndi umubebe mutoyi ndi umwana muto Sami ari umwigisha wanje uravyumva sasa rero muri ico gihe na filme ndundi ntizari bwamenyekane nibagwa Fana intore bwaze. yo fana je hirya yejo Ayakina bamugisha shabwo mugisha yubahwe. okay na mugisha yarakina mugabo Sami we yatanguye kera mugisha yakinye Sami ahari Nuko rero bimeze. ariko ata muntu mu bantu bose bakina filme ata numwe ararota ko azokora filme uravyumva nta numwe yarabiyeko nta nuwo yorabirako ahubwo nibo bigirako uko Sami vraiment n'utazi ko inkoko ibika ngira yoyumvira ku babanyi ko arakora ubu yakoze kuva kera Abiyumvira ko nabo ko Sami babakoresha kugira mutangire ibindi bintu mwabahanuri. dusangira ibiki Basi abiyumvira ati Sami bajya kugama bakoresha bamagira ibindi bintu kugira bashire muri filme. karengwa akoresha ngo abakiri bato kugira ngo bapomporane mama muganga turakorana ni umuvyeyi twubaha kandi yiyubasha mama Sandra twarakoranye kandi n'ubu ba Melise n'abamama biyubaha vraiment n'abandi Na wewe kutashira. na je ubwiwanje ko ndagwa karorero ko bogenda twasike n'uyo no mu mama Na mama madre. Mama Musani je ndiko ndigirisha ndiko ndakwereka abandi abaguruta wowe. curaba yo pompora nako ni nacho bya bitwaye Mugahe. umviriza ni example mugabo ndiko ndaguha example kuri Belize ko bivuze ngo mu mama cange jewe tuvuga ati tubikore nivyo kwanga kubera nitumusumba niturenze ariko mama Salama mama muganga mama Sandra bande ba Melise barakuze no Sami n'umuvukanye wacu n'umushefu wacu Baramubeshera. baramubeshera bijya n'ukugira ngo nyine kandi ubwo bikora mu bana biwe Abafata nk'abana biwe. ego So reka ndabashimire mwakoze ku bebe bitugara kuntizama. Namugusa sasa kuna kitu. So bakunzi ba STV reka ndabashimire beza gushimiye. ndagushimiye nawe Unavuga. Ndagushimiye jeje. Merci. Sukaye merci beaucoup. abashaka turasuke Abashaka mu basuke igihumbi. oya nagihumbi sukire no kuruka Imana ego n'ubusabwo mugabo Nanchusukira ku busabwo. Rukundo TV turi mu bikorwa ntitwicaye agahinda k'ubuzima mugume mugakurikirana kandi ivyiza biri imbere ego Kandi aho umengo yakina urafite channel ya YouTube kina ko film. ya ndafite channel yanje So notanga posting. ya ntaciye iminsi posting ya Moje kwenda yizi dogo. Sinam TV Sina kwikubaza ntayizi. ndakora vraiment ntitwicaye nihamvu nshimira cyane Sami umuvyeyi wanje ya So ndakunda cyane abakunzi ba STV makoze dukurikirana ngaha ntibazimana nibibazo. Ciao ciao. STV, every story matters.